Muy buenas tardes, ministros, umuhingamo mwiza abakozi b'Imana bagenzi banje mu mubiri w'ibanga wa Kristo nuestro Salvador. umucunguzi Es una wacu bendición grande n'umugisha y ukomeye privilegio grande estar n'ihirwe con bikomeye ustedes kuba turi kumwe na en esta mwebwe ocasión muri uyu mwanya para kugira ngo compartir con ustedes dusangire unos minutos hamwe namwe de compañerismo imyanya iminota alrededor de la y'ikiyago palabra de ku Dios bijanye y su n'ijambo programa ry'Imana n'integuro correspondiente yayo a este ihwanye tiempo final. na kino gihe cy'iherezo. Nos dice la Escritura Ibyanditswe biratubwira que estemos yuko fortalecidos two kwihata y estemos velando y tukagaba orando tunasenga siempre. buri gihe. Por ejemplo, en San Lucas, akarorero muri capítulo Luka mutagatifu igice 21, cya 21 versos 36 en umurongo wa adelante, dice, 36 kabandanya haravuga hati capítulo 21, versos igice cya 21 versos umurongo wa 36 36 kugeza ku Cristo, 38 haravuga hati mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. y enseñaba de día en el templo y iminsi de noche yose saliendo Yesu estaba yirirwa mu rusengero en el monte yigisha que se llama de las Olivas, ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono, abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kumwumva. la advertencia que nos da Cristo es que impanuro debemos, izo Kristo yaduhaye pues, nuko pues, twogaba orando en todo tiempo, tugasenga que ibihe seamos byose serios, kugira ngo dignos de evitar gutyo tube las cosas que tubereye los juicios divinos que han de venir duhunge ibihano sobre la tierra y ibigiye estar en kuza pie ibihano by'Imana delante del bigiye Hijo del kuza Hombre. ngaha ku isi Pueden ngo tomar gutyo asiento dushobore si quieren la bondad. guhagarara imbere y'umwana w'umuntu mushobora gufata ibyicaro byanyu. siempre de edad en buri edad, gihe mu gihe ujya mu kindi ndetse no mu kiringo ujya mu kindi ihanga ryategerezwa kuba riri mu nteguro y'Imana rikaba ariko rirasenga rinagavye ryongera risengera intumwa y'Imana iba yabarungikiye kugira ngo Imana imukingire, kuko bitagenze uko hoba nk'ivyo Kristo yavuze herir al pastor y las ovejas se desbarbarán. ati bazakubita umushumbi intama zisanzare. El enemigo siempre ha querido buri gihe desbarbar las ovejas del umwasi Señor. buri gihe aripfuza gusanzaza intama z'umwami Sin pastor. kugira ngo zibeho ari intama zitagira umwungere. Cristo nos enseña ariko que Kristo we estemos atwigisha unidos, yuko twoba twunze que ubumwe, estemos yuko twoba tugavye velando por la venida del Señor, tugabiye orando ku kuza k'umwami turiko turasenga buri para que gihe seamos kugira ngo desbordados gutyo de tube evitar las cosas que han de dushobore venir kuba sobre la tierra, los juicios divinos, dushobore kuba tubereye y estar en pie guhunga delante ibintu del bigiye hombre. kuza ngaha ku isi ibihano vy'Imana kugira ngo gutyo tube duhagaze imbere y'umwana w'umuntu. turi mu gihe cy'iherezo, Ya estamos twamaze kuba en el milenio, turi mu kimpumbi donde las profecías aho ubuvugishwa para la venida del Señor bukuza ku mwami butegerezwa gushitswa. ya se cumplió la profecía haramaze del gushitswa precursor, ubuvugishwa tiene que cumplirse el resto bw'integuza, de las hategerezwa profecías. gushitswa n'ubusigaye mu buvugishwa, ubuvugishwa bwongeye bw'umuzuko w'abapfuye ndetse no guhinduka ko bari hari bazima, ubuvugishwa bw'imyera y'ibiri, ubuvugishwa ibihumbi 144 by'Abaheburayo, ibihumbi 12 bya buri muryango, ubuvugishwa bw'abatoranijwe aribo bazohindurwa. Ubuvugishwa bwose buhwanye na kino gihe cy'iherezo, Y se entiende fácilmente kandi que corresponde turatahura a mu este buryo bworoshye ko tiempo, bigenewe porque kino se gihe cy'iherezo. cumplieron kubera iki? en kuko tiempos pasados. ntibyashikijwe mu bihe byarenganye. Entonces, lo que queda nuko rero es igisigaye la edad de oro, ni igihe cyiza ahabu, igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, donde todas las igihe promesas aho ayo amasezerano yose ahwanye na kino gihe azoshitswa, y Dios kandi las Imana vivificará, izo yacikisha ukuri, realidad. izo yashitsa, Y Dios kandi respaldará Imana esa izoshigikira palabra prometida iryo jambo ryasezerano, kandi izorishitsa, y Él la kandi prosperará, izoriteza y imbere. kandi mu yandi prosperará majambo todos aquellos que trabajan izoteza imbere para abo bose bazoba bariko que barakora kugira ngo profecía. hashitswe ubwo buvugishwa. Siempre se cumple buri en medio de las gihe gentes bushikirizwa que hagati mu bantu baba bizeye, kandi ibyo ni ibikoresho para hacer Dios que kugira se ngo cumplan Imana esas ikore, profecías. kugira ngo ishitse ubwo buvugishwa. Por ejemplo, en el tiempo nk'akarorero de mu gihe cya Mose, las profecías ubuvugishwa decían bwavuga que Dios bwavuga iba a muri kiriya gihe yuko Imana yari a su pueblo que igiye estaba en esclavitud en Egipto. guha Había una kwidegembya profecía ry'Abaheburayo bwari mu buja muri en Egiputa.
ubwo bwari ubuvugishwa bwari mu itanguriro igice cya 15 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. kandi mu yandi majambo hategetswe kugaragara umuntu hari icyo cyari kuba igikoresho ku bw'icyo gikorwa ndetse n'abantu bari kuzomufasha abamufasha. nuko rero kuba hariya muri kiriya gihe hariho Mose muri kiriya gihugu, Imana yaratejeje imbere iryo jambo, yaratejeje imbere igikoresho ndetse n'abagifashije kugira ngo gutyo hakorwe icyo gikorwa. cyabaye igikorwa cya mpwemu yera biciye muri Mose ndetse n'abari ko barafashanya na Mose, bari bunze ubumwe na Mose, aribo bahawe umugisha cyane. kandi ko niko byakomeje mu bihe byose, kandi byongeye niko bizonagenda no muri kino gihe cyacu. ubwo buvugishwa buhwanye na kino gihe, Imana izobucikisha ukuri, Imana izobushitsa kandi izoteza imbere ubwo buvugishwa ndetse n'igikorwa kizoba kiko kirakogwa kubwo gushitswa kubwo buvugishwa, kuko Imana ibera amaso ijambo ryayo kugira ngo irishitse, kandi Imana izoriteza imbere, izoteza imbere ijambo iryo yasezeranye. niba yarasezeranye mu gihe cya Nowa ubwato bw'agakiza, kuko Imana ni gute yari igiye guteza imbere ubwo buvugishwa, yakoresheje niwe yarakoze, kandi ngaho hari ubwo buvugishwa buri ko buracika ukuri mu buryo bugenda bukura, kandi Imana ariko irateza imbere icyo gikorwa icyo Nowa yari karakora. ijambo ni nk'imvura igwa ku butaka ku isi, kandi Imana irateza imbere iryo jambo. nuko rero hategetswe kuba hariko harakogwa ijambo ryasezeranywe mu gihe cyacu, niko gutyo tugakora kugira ngo gutyo iryo jambo ricike ukuri. kubwo kwizera abizera mu bihe byose bakomeje kuba bigarurira isezerano, ijambo ryasezeranwe ariryo ryakogwa muri buri gihe. no yararyigaruriye igihe yarangiza kubakwa ku bwato, yaravuze ngo mwami, aha niho buri ubwato bwubatswe, kandi Imana yaramushimiye kuko yashoboye gucikisha ukuri ijambo ryahawe Nowa. Imana yari kumwe nawe. Mose yeretswe ihema, Mose hamwe n'ihanga barakoze, Imana yarateje imbere iryo jambo ryasezeranywe nuko riracika ukuri, kandi byongeye ko niko byakomeje kuba kuri Salomo umwana wa Dawidi. uko niko byongeye byagenze no kuri Yohana Umubatizi, uko niko byagenze no kuri buri muvugishwa, uko niko byagenze no kuri Yesu. ijambo ryasezeranwe muri kiriya gihe ryari yuko hagati mu iyinga rya 70 hari kuzokugwaho ubuzima bwa Mesiya. Imana yateje imbere ibyo kugira ngo bicike ukuri, nubwo mu buryo bugaragara bwari buvugishwa, mu buryo bugaragara hari kurwanya umwana wayo, ariko bwari buvugishwa. mbega ni gute byari byiza ku mwana w'Imana yaragiye gupfa, ariko ibyiza nuko bwari ubucunguzi, byari bikwiye. bwari ubucunguzi, ugucungurwa kw'ikiremwa muntu, ugucungurwa kwanjye ndetse no gucungurwa kwa burinde kwa buri umwe wese muri mwebwe, kandi byari ingirakamaro cyane ku Mana ugucungurwa kwacu, yuko yoduha Yesu Kristo hamwe n'uwo mubiri ufatika, ari utari gushobora gupfa, ariko mu kwishyira k'ibyaha bya twebwe twese yaracitse ubupfa, nuko mu nyuma yaradutse yahawe ubwiza. ni kuvuga ngo we nta kintu na kimwe cyatakaye, ariko ahubwo we yarungutse mu murimo w'Imana buri gihe no kunguka, kuko Imana yarashyitse ku ihangiro yo yari ifise ku bw'icyo gikorwa icyo yari yarasezeranye kuzokora. mbega ni gute byari kugenda kugushitswa kw'isezerano? ni gute bizogenda kugushitswa kw'isezerano ryo guhindurwa kwacu? tuzotakaza umubiri ufatika upfa, ariko tuzoca turonka umubiri udapfa, kandi ibyo nibyo bikwiriye. kandi
ibyo unos más y otros menos tenemos problemas. ubu niwe utogira ibibazo No vamos a tener problemas. uragira ibibazo ariko umushasha nta kibazo kigira, ariko hamwe habonetse ikibazo kirakemurwa mu buryo butandukanye n'uburyo bikorwa muri uyu mubiri. Así es que nuko rero podemos ver turashobora kubona urabe Pawulo mutagatifu persiguiendo la iglesia. yatoteje ishengero, we yariko atoteza Yesu Kristo. Yesu Kristo yaramugaragara yamubwira ati Sawuli Sawuli kuko urantoteza, acava ku ifarasi, nuko yaratibutse ku ifarasi igihe umuco wamuvugisha, nuko we Estaba ahí rendido, vencido al Señor. nuko iyo yaranesheje, nuko aravuga ngo Sabía que era el mismo uyu que le habló a yaramenye Moisés. yuko yari Imana ubwayo yarikira imwe yavugisha Mose ati mwami urinde, Y esa luz le dice, yo kandi uwo soy muco uramubwira ati ndi Yesu, tú persigues. wowe uri kuratoteza, uri kurahama guhama A los creyentes en Cristo. abizera perseguir Kristo, a uri Jesucristo. urahama Yesu Kristo. Eso es como cuando ni nk'uko bimeze iyo umuntu runaka ariko aratoteza umwana w'umubyeyi runaka, umwe wo mu bana aho ariko aratoteza se w'uwo muryango, kuko aba ari umwana wiwe. niko bimeze no ku Mana. y también él dice, byongeye nosotros recibimos, yaravuze aquí ati recibimos. uwunyakira aba yakiriye nde? Havuga ngo aba Pero yakiriye también jewe, el que los rechaza, aba está nyakiriye. rechazando al Señor Jesucristo. ni ukuvuga ngo utanyakira. Adelante trabajando en la obra del Señor. rero mubandanye mukora mu gikorwa cy'umwami. Casi al final. twamaze kugera hafi ku iherezo, Y faltan kandi pocas cosas harabura ibintu bike o poco tiempo para ser n'igihe gitoya kugira ngo gutyo hashyitswe ibintu byose que han sido prometidas aribyo para nuestro byasezeranywe bisezeranwa mu gihe tiempo. Es cyacu. el tiempo donde ni igihe más aho profecías ubuvugishwa bwinshi se cumplirán. buzoshitswa. Miren, mwitegereze para la venida del mu kuza kwa mbere kwa Kristo hariho ubuvugishwa runaka, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo hari ubuvugishwa bwinshi, ariko buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. ¿Y por qué? ni kubera iki? Una, kimwe porque las ni kubera profecías de yuko la primera ubuvugishwa venida bwo kuza de kwa mbere Cristo kwa están Kristo ¿dónde? bwari En el hehe? Antiguo mu isezerano rya kera. profecía de la ndetse segunda ubuvugishwa bwo venida de kuza kwa Cristo kabiri kwa también Kristo en el nabwo Antiguo Testamento y bwari en mu el Nuevo isezerano, Testamento bwari también. buri mu isezerano rya kera ndetse no mu Desde ese isezerano punto de vista rishasha. nada más, rero salvo uhereye que ngaho aho urashobora kubona aún el Antiguo Testamento turashobora da gutahura rero mu isezerano rya kera Más. naho de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. isezerano rya kera ndashingira intahe cyane ku kuza kwa kabiri kwa Kristo kuruta kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse na Yesu Kristo nyine ubwiwe yaravuze cyane ku kuza kwiwe kwa kabiri, Que yaravugishijwe de lo que habló yuko de su primera venida. kuruta uko yavuze ku kuza kwiwe kwa mbere. Fue lo que tenía que kuza cumplir kwa mbere en su primera venida. kwatekerezwa gushitswa mu kuza Por eso kwiwe kwa mbere, kubw'ibyo mu Filipi mu gice cya 3:20 kugeza kwa 21 haravuga hati kuko ubwenegihugu bwacu bwo mu ijuru aho twiteze umukiza wacu umwami Yesu Kristo ariwe azohindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu, kugira ngo gutyo ise n'umubiri w'ubwiza wiwe. we arifuza ko dusa nkawe kuko turi Herederos con Cristo. abaganwa na Kristo. Así como él tiene un cuerpo nuko rero nkuko we glorificado, afise quiere umubiri que wahawe también ubwiza, nosotros arifuza tengamos yuko un natwe cuerpo tugira glorificado. umubiri wahawe ubwiza. Es como nuestros padres. ni nk'abadata bacu, nkuko Nuestros padres badata tienen bacu manos y bafise brazos y amaboko piernas, amaguru también quisieran que vyongeye nosotros nabo tuviéramos barifuza yuko natwe brazos, tuba dufise amaboko que ibirenge, fuéramos a su semejanza. nkuko tugira kameremere kabo. Cristo nuko con rero nosotros. niko Kristo nawe ameze kuri Por tanto, twebwe. nuko rero Trabajemos en la obra del Señor dukore mu gikorwa cy'umwami de todo corazón n'umutima wose, y consciente que nuestro trabajo en el dusobanukiwe Señor yuko no es ibikorwa byacu mu mwami atari iby'imfaguso, debido tuzohabwa impera mu gihe cya nyacyo. nubwo tutakora kubwo guhembwa, ahubwo dukora kubwo dukunda esa umwami. es la parte importante. icyo nicyo gice cy'ingirakamaro cyane, kuko gukora kubw'impera No namba trabaja por amor. nakora afise urukundo, ahubwo we akora kubw'inyungu, ariko ukora kubw'ineza y'umuntu runaka, Que van a tener. ariko akora Trabaja sin kubw'impera. interés personal, sino por ariko amor. umuntu akora atari kubw'inyungu, ahubwo kubw'urukundo, Que lo wewe recompense. No, eso ntashishikazwa yo- yuko ahembwa, ahubwo we ibyo akora abikora n'umutima wiwe wose, kuko atamahera aba ahari yo kumuhemba. nta mahera de todo corazón. Y tú no puedes pagar
wowe ntiwoshobora guhemba lo que se hace de todo corazón. No hay precio. ibyo ukora n'umutima wose, rero nta kiguzi cyoba kihari ku bw'ibyo. No puedes pagar por el amor. wowe ntiwoshobora kuriha ku Eso bw'urukundo. para ti. Así es con Cristo. ni nk'uko Kristo Nosotros yabikoze. y así es de Twebwe Cristo kuri para Kristo con nosotros. nk'ibyo Kristo Él nos yadukoreye, redimió en la cruz del Calvario. we yaducunguye ku musaba Sin ikaravariyo, estar interesado en que nosotros le ata pagáramos. ata La nyungu, salvación no se puede comprar. kuko agakiza Ni con dinero, ntiwoshobora kukariya, no nta hay precio, mahera, nta ni kiguzi con na kimwe, propiedades. nta n'ubutaka ushobora kuguza Él era el único que ubucunguzi. podía llevar a we niwe cabo umwe esa wenyine yari gushobora gukora icyo misión, gikorwa, y lo hizo igikorwa por cy'ubucunguzi, nuko yarabikoze ku Es la bw'urukundo. expresión máxima we del amor de yaragaragaje Dios urukundo ku hacia rwego nosotros. rw'ikirenga, urukundo rw'Imana La vida y arugaragariza muerte de twebwe, Cristo en la cruz del Calvario. ukuza n'urupfu rwa Kristo ku musaraba w'ikaravariyo. Rero Nosotros por amor twebwe trabajamos ku en bw'urukundo obra de Cristo, turakora igikorwa cya Kristo, a lo que está prometido twibuka que ibyasezeranywe debe cumplirse en este yuko tiempo final. bitegetswe gushitswa muri kino gihe cya Y por nyuma. consiguiente, estaremos kandi mu yandi trabajando majambo siempre tuzoba turiko turakora buri gihe de acuerdo a la palabra de Dios, nk'uko biri mu ijambo ry'Imana muri kino gihe cyacu. que las bendiciones de Cristo, las ese imigisha ya Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, y les use y les dé kandi todos grandemente ibakoreshe ibateze imbere cyane su programa en toda la mu nteguro yayo, mu gikorwa cyose kiriko kirakorwa muriko murakora, nk'uko biri mu nteguro y'Imana ihwanye na kino gihe cyacu. kandi byongeye ndetse n'abakozi b'Imana bose, atari gusa bari ngaha ndetse n'abandi mu bindi bihugu, ese Imana bibahezagira cyane rwose, kandi bakoreshe cyane mu bwami bwayo muri kino gihe cy'iherezo. Imana ibahezagire kandi barinde mwebwe mwese.